mufitaniye ubuhe bucuti na Arafro? Ya mbo Arafro vraiment je vraiment ndavuga Arafro vraiment numkuru wanje kwa ananiambia Birji wako na talent, Birji endelelea. Nadhani na yeye huyo muziki wene nikwambia maisha kama vita alinisaidia sana. Ariko vraiment mbabarire kubera ikirundi biramvuruga. Ya Shebandagu kumda ndabivuze nciye ubugufi shebandagu kumda ngira ngukunde yeah. Je vais ma fils talent naratanguye mu 2013 gushika mu 2021 Birja mujua ya ariko ndashaka support wanyu kubera je vais mandu mwana wonga nyene mu Burundi yani nitumika kwa Otmis ya ni indirimbo ivuga ibintu vy'urukundo vyo kumugira umukoga ingovema umevema urukundo ya ibintu vy'urukundo man. Hello guys, ndabaramukije abarundi mwese muri ko muradukurikirana muri kano kanya. Ni Mr Captain de la Capital, the voice killer kuri microphone ya Buja Hits TV. Yes guys, yes, ndakubwira ati Imana ihabwa icubahiro kuko niyitigera inanirwa, abandi bobo baratubesha no kwiyemera tu. Buda, yes, icyongereza ntikiryoshye nk'ururimi rwacu rw'ikirundi canke ururimi rw'igiswahili. Ugiye mu Kamenge, Buyenzi, Bwiza wanakwambia mapema sana, au sio? Tugarutse iwacu mu Kanyosha tugasubira hariya anye Rohero eka no mu Ngagara bakubwira ati neza. Uyu munsi mu kiganiro cacu uza kubiri kumwe nanje Mr Captain de la Capital, the voice killer, aho nashoboye kubaronderera umwe mu baririmbyi umwe mu baririmbyi batanguye kera. No muririmbyi yatanguye muri 2013 yatanguye muri 2013. Indirimbo yiwe yaririmbye indirimbo ya mbere, ararimbye ya kabiri, ararimbye ya gatatu, eka ubu muri 2020 yashoboye kuririmba iyindi ndirimbo ya kane, aho tuza kumenya byinshi kuri we. N'umuririmbyi yitwa Bill G, ariko benshi ntibashoboye kumumenya. Uyu munsi tuzakuganira ku byerekeye iki? Uyu munsi tuzakuvyerekeye ku ndirimbo yiwe atuzaniye n'igituma iyo myaka yose yashoboye guhera adashoboye kumenyekana, kuva muri 2013 gushika 2020 aho atashoboye kugira chance yo kumenyekana. Mbega byo bitumwa niki? N'umuririmbyi acaruka narabemereye kubazanira abaririmbyi bari hot bagezweho, eka n'abandi bakiri down ntidushobora kubibagira, ntegezo kubazana maze tukayaga nabo. Ni Mr Captain de la Capital, nyuma ya camera ni CK Professional. Let's go guys. Twagarutse bakunzi ba Buja Hit TV, uracari kumwe nanje Mr Captain de la Capital, the voice killer. Nkagusaba ati gira subscribe kuri channel yacu ya Buja Hit TV, eka ntiwibagire kugira commentaire icyo wifuze ko twohindura nico twoshobora kugorora neza kugira twame tubazaniye ibintu bigezweho biri hot. Uyu munsi uyu mubona iruhande yiwanje yitwa Bill G, no muririmbyi eka sinovuga ko ari umuririmbyi cyaruka, yatanguye kuva kera ariko ntiyari bwaronke chance yo gushobora gushika kure nkuko nyene avyivugira. Uyu munsi rero ngoma ndamuhe microphone kugira ashobore kutubwira mbega Bill G ninde. Mambo vipi bro? Poa sana. Mese neza gamute? Bwana Jeve mandi bon. Ndabona uraberewe tonto. Asante sana kapiteni. Yapo. Turaguha ikaze mu bwami bwa Buja Hits TV. Asante sana, nishajifikia kabisa ya. Ego. Kumuntu ariko raturaba ndifuza premièrement yuko wondamukiriza abarundi bariko baraturaba muri kano kanya. Ya Jeve manitwa Billy Gael, jina ya wazazi yene walimpatia, lakini kwa jina ya kazi ya muziki jina langu Bill G. Ya ndio jina yene natumikisha katika muziki. Yapo. Ya iyo ni presentation yiwawe, ndifuza kona wondamukiriza abantu bariko baraturaba muri kano kanya. So mimi ninawasalimia wote. Ya jina langu Billy Gael, jina ya wazazi, lakini jina ya muziki jina langu Bill G. Najifikia kabisa katika kazi kubwa sana hapa ku Buja Hit TV. Najifikia kuambia Bill G ni nani. Yapo vingi sana mtavisikia, tuko pamoja. Sio mzee? Yapo mkubwa. Bill G ikirundi kiramugora. Mbo ikirundi kirangora ariko vraiment cyane, ariko ndakivuga, lakini ni sababu familia yetu iliongea sana Kiswahili paka mimi pekee nikakuwa naongea Kiswahili, lakini hivi nishaanza kukiongea polepole. Ariko Bill G ni Murundi? So mimi niko Murundi sababu baba yangu ni Murundi,
sema mama angu mwanaliniza ndio mkongomani. Ya lakini banasemaga unafata kabila ya babako. Yani niko Murundi lakini sikijui sana zaidi sababu sikupata chance ya kuishi na babangu, nikaishi na mama angu paka hivi. Ya fujoma Kiswahili niko na kisema kwa sana. Ndifuza yuko no gusaba yuko ikigano cyacu uyu munsi twogerageza kugishamo ikirundi cyane kugira dushobore kuduza ibendera ry'igihugu cyacu sivyo none. Jeve mana kibazo je na kibazo birji vyose araganira ko arashaka kuvuga ikirundi na kibazo ariko si cyane gose. Yapo. Ego Bilgi yatanguye muri 2013 nivyo? Ego vraiment naratanguye mu 2013 ndio niingia mu studio. Ya nadhani niingia mu studio lakini ilikuwa ni featuring ninisaidia mtu baliniambia Bilgi nisaidie ni jamangu jina yake Papi ya awari ya muri Kongo Bukavu ya nifanya pamoja na Terry West wa Mkweshe MG ndio muziki wa kwanza Bilgi anaingia yanaitwa Maisha Kama Vita. Yapo. Ego inyuma ya Maisha Kama Vita amatwi ansumira yuko Bilgi yoba yarimvye indirimbo yitwa Ikirori. Ego ya nararimvye indirimbo yitwa Ikirori ya na kwa hivi ko mu YouTube ya Bilgi Gael ariko igya nararimvye mu 2018 ya indirimbo yanje vraiment ndinjira muri studio com Bilgi ya itwa Ikirori. Yapo. Iyo ndirimbo Ikirori wayikoreye mu yihe studio? Naikore ari ya mu Kanyosha. Studio itwa Rester à l'aise. Ni studio shasha ariko producer alikuwa jina yake nani Baby. Ya lakini ajulikani sana. Yeye ndio alinipatia chance. Nikatafuta hizo hela ndogo. Na muziki wangu wa kwanza Ikirori nikaitumika hivyo. Yapo nampatia shukrani sababu alinisaidia. Jewe hamwe n'abarundi bariko baratukurikirana muri kano kanya turashaka kwibaza ati Bilgi kuva muri 2013 jusqu'à 2021 mbega byo byakwamiye hehe hoba habaye ikibazo nyabaki kugira ushobore kugira hits nawe kumenyekana nk'abandi baririmbyi kuko benshi bariko baraturaba n'ubwa mbere bari bakubonye benshi ndizeye yuko mwe muri ko muradukurikirana c'est la première fois benshi mu mubonye hariho bari bakuzi ariko benshi ntibari bakuzi byakwamiye he nshuti? Jevema umusi natanguye kuririmba ya familia ilikuwa nanikataza ilikuwa nanambia Bilgi achana na muziki. Familia yarakwanyira yago kandi cyane gose vema bariko barambarira we vraiment genda kwishure gusa ibintu byo kuririmba bireke ariko jewe kubera ni tala iwanje ape nikakomaza pole canke babona yuko butazi kuririmba Bilgi. So family wanje bro captain jewe umufanzi wa mbere ni familia iwanje ariko ili nikataza paka nimalize kusoma lakini nikakuwa na wavuruga sana si unajua nikakuwa na wavuruga nikakuwa nafanya marepetition nikakuwa narudilia muziki za watu kama mkuu wangu Arafro nilikuwa narudilia sana muziki wake kama Shebandagu kumda kama zile haleluya zile za zamani hawishi Arafro nilikuwa nampenda popote iko big up ni mtu wangu sana nikakuwa narudilia hizo. Uramaze guhura na Arafro amasomo yandi cyane gose kandi vraiment turasenga mu sengero turi ya Mukiza Mweranda anampatia big up sababu ni mtu mwene ananipatia nani yani ni muiga yeye kwa kusema niingie katika muziki kakumaza hivyo lakini mere akupenda kusikia wazazi lakini siku ninianza kutoa Ikirori wakasa voila Bilgi kumbe ashaona kama njo kazi wakanambia mtoto wetu endelea kumaza imana vraiment izogufasha kandi Ikirori familia iwanje yarayikunze kandi Arafro yarayikunze kubera na perhaps n'umugenzi wanje yarayikunze perhaps merci sana naendelea hivyo nikatoa nielewe
paka hivi natambulisha muziki wangu shasha itwa Gimme Lover. Ego tutarashika kuri iyo ndirimbo yawe nshasha Gimme Love, ushoboye kumbwira yuko ufise indirimbo yitwa Ikirori yashoboye gukundwa na famille yiwawe. Ndifuza ko ndirimbira gato numva iyo ndirimbo famille yashoboye gukunda, umuvyeyi wawe arayikunda, mama wawe, kandi ifise titre Ikirori. Yo ari indirimbo nyabakinshi, ndirimbira gato twumve. Ni indirimbo vraiment Ikirori. Ikirori nimuze mwese mu kirori, Ikirori nakuchagura bato bakuze mu kirori. Huyu musi ni kirori, huyu musi ni kunezegwa. Kama una wako we kwenda pembeni, take it to a sister gisi wana dance, wana katika, wana nyonga paka chini. Come to dance wote, come. Man, kapiteni ni bintu birashushe byatari. Ni kirori vraiment. Ati ni ibintu bishushe, ni ibintu bireze cyane gose. Watuye kutubwira ati ngo Alafro uramwemera. Why wachuye kuvuga Alafro kweri iki inshuti yanje? Mufitaniye ubuhe bucuti na Alafro? Mbo Alafro vraiment, je vraiment ndavuga Alafro vraiment n'umukuru wanje. Kubera Alafro turishinaye, tulishimu famille. Unaona, yani nitaweza sema Alafro ni kama sio mweneko mfamilia, lakini ni namuita kama kakangu sababu tulikoma naye. Nadhani kipindi akikiona tafurahi sana sababu alikuwa ananiambia Birji wako na talent, Birji endelelea. Nadhani na yeye huyo msikone ninikwambia maisha kama vita alinisaidia sana sababu yeye ndio alitukimbilia katika kusambaza ma CD, kutuzia ma CD. Unajua sisi tunangaki tunaanza. Hiyo ni msaada ya Alafro. Asante sana mkuu wangu. Na jomana mie nakuwa namkubali. Nitaweza sema Alafro ni kaka yangu. Sababu na yeye ndio mwenye ananiingiza sana katika muziki. Kama ingekuwa Alafro mie siningeimba paka hivi. Big up sana mkubwa. Yes. Ego washo kutubwira ati Alafro warakunda kuririmba indirimbo ziwe kera, n'abantu bakakubwira ati urashoboye. Ndifuza ko ndirimbira kakarimbo ka Sheba ka Alafro. Sheba. Ariko vraiment mbabarire kubera ikirundi biramvuruga. Sheba ndagukunda, ndabivuze nciye ubugufi. Sheba ndagukunda, ngira ngukunde, ni Birji. Guys, ndabashimiye gose abantu mwariko muradukurikirana muri kano kanya. Yari Mr Capitaine de la Capital. Uyu munsi nanishoboye kwakira umwe mu baririmbyi bacaruka, umwe mu baririmbyi bariko baratangura, batanguye kuva kera gushika n'ubu unye batari bwaronke chance yo gushika kure. Sinigera ndabirengagiza. No, bose nabageze ku gwego ntegezwe kubarondera, n'abacaruka tutegerezwa kuraba uburyo twobafasha. Birji, ubona ari yihe support ukeneye wewe kugira ushobore kuduga hejuru? Mie kwanza niteza sema wene wako wanatuangalia, wene wanatufata mu Kirundi. Mbo jewe mvuga abantu bari ko baraturaba muri televiziyo ya Buja It TV. Jewe nasha nilikuwa naomba msaada ubufasha kubera jewe mfise talent. Naratanguye mu 2013 gushika mu 2021 Birja mujua. Ariko ndashaka support wanyu kubera jewe ndumwana wonga nyene mu Burundi kandi muririmvye. Bose bariko baraturaba ndabasavye support iwanyu kubera ndazi ko Buja It ilinisaidia na hivi na nisaidia na nifikisha katika watu wanione na wapatia shukrani ku Buja It. Big up sana na big up Capitaine sababu unafanya Birji bamuone na wengine. Nadhani munisaidie tu. Munisaidie ni Birji sitawangusha. Niko na vitu vipya sana. Mukurangiza ikiganiro cyacu ndifuze kutubwira kuri iyo ndirimbo yawe Gimme Love. Ni indirimbo imeze gute? Tuyige twitege iki kuri iyo ndirimbo? Gimme Love ni indirimbo shasha kandi indirimbo nziza cyane vraiment. Nitumika kwa Hot Miss. Ni indirimbo ivuga ibintu vy'urukundo vyo kumugira umukoga ingovema umevema urukundo. Ibintu by'urukundo man. Ndio maana nisema Gimme Love, mwanamke anakupatia vitu vitamutamu urukundo gusa. Afete nararimbye urukundo gusa.
yeah. Ego, turabashimiye abantu mwese mwariko muradukurikirana kuri Buja Hit TV yari Mr Captain de la Capitale The Voice Killer. Ndabashimiye gose uyu munsi nagerageje kurondera umwe mu bajene bacyaruka ariko nasanze atazi neza ikirundi. Guys, muratwihanganira abashoboye gutwenga kubera ivyo yariko aravuga yari entertainment kwari kunezezwa sivyo gamuta. Sawa ni mbo Jeve Makirundi ni pole ya nzokimenya kandi niteza sema wafanzi wote waende katika YouTube yangu ya inaitwa Birji Gael, utaona nielewe Gimilova Ikirori ya waende katika Facebook ni jina langu Billy Sauti muri Facebook, mu Instagram ni Billy Sauti. Big up ndabakunda cyane vrema. Yes, turabashimiye cyane gose. Nyuma ya kamera yari CK Professional. Iyi ni Buja Hits TV aho tugerageza kubashira ku mwanya ku bintu bigezweho, ku bintu byarenganye byose turabizana tukabishira hano kuri Buja Hit TV kugira tubagandukanirize akanovera kakera na kubugashasha. Ndabashimiye gose. Ni Mr Captain de la Capital The Voice Killer. Ciao ciao. Naho ubutaha guys.